ndabaramukije mwese muko maradukurikira. Ni Ange Michel Muhayimana ko baravugana. Ndabaye kaze mwese mu kiganiro cacu cuno munsi, kiganiro cacu twita ukuri kubohora live. Ukuri kubohora live iki ni kimwe mu biganiro tugira mu buryo bwa video, ariko cane kikaba kiva kuri WhatsApp. Dufise groupe ya WhatsApp yitwa ukuri kubohora imigwi itandukanye. Y'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Je ndakibashikiza nitwa Ange Michel Muhayimana, benshi turamenyeranye. Ndabahaye kaze mwese, ariko kandi ndashaka yuko uza kwinjira cane ku bantu muko badukurikira turi muri kuri Zoom. Abari kuri Zoom mushire amatelefone yanyu mu gacerere, mushire amatelefone yanyu mu gacerere kugira ngo bitworohere. Tuko turavuga ntabare amaeko inyuma canke abantu bako baravuga canke abana canke televiziyo. Mugabanye amateleviziyo kumbura ari hafi yanyu, mushire mu gacerere, biraza gutworohereza kugira ngo na video haba ariko baradukurikira ubunyene kuri Facebook, kandi tuzonashira no kuri YouTube. Bisigura yuko video dushaka kuyikora mu buryo bwiza. Ndiko nagerageza kuba professionnel gatonya, ndashaka kuzinda zitanga mu buryo bwiza. Rero ndabaye kaze mwese mu kiganiro cacu cuno munsi, mu cigwa twise mbega umukristo arafatwa n'imivumo canke ivyo benshi bita ngo karande. Iki ndazi ko ari isije igoye cane, ariko kandi inoroshe kubera Bibiliya irafise uko bisobanura. Bibiliya irafise uko isobanura, kuko usanga abakristo benshi twaravyigishijwe. Hari igihe umuntu ashikirwa n'ikintu agaca yibaza ngo ni umuvumo, canke agaca yibaza ngo ni karande, canke agaca yibaza ati kumbure ni ibintu vya basokuruza na basogokuruza bacu, ba papa mama, abo tuvukana nivyo mu muryango iwacu, niko twabaye. Niyo bishitse ugakora ikintu bagaca ati niko umuryango iwanyu mwabaye, niko iwanyu mumeze, canke nawe ugasigara wiyita ngo twebwe. Hari impano umva bavuga bati abantu bo mu miryango kanaka, ku bantu b'abarundi, kuko abadukurikiramwe abantu atari abarundi, ku bantu bo mu miryango kanaka ibi n'ibi birabakurikirana. Hama umuntu yashika muri Kristo Yesu agaca ashikigwa nuko ashitse ahantu asengera, bamwigisha izo nyigisho zimubwira yuko hariho umuvumo. Abanyarwanda bashaka nasa umuvumo canke umuvumo bivanye n'umuntu wese ingene avuga. Ugasanga umuntu arizera yuko hariho umuvumo uri ku buzima bwiwe, hariho ibintu kumbure yabayemwo ayakoze, hari ibintu biko ramushikira kubera umuvumo wa papa. Ugasanga umuntu yama mu masengesho adahera, amasengesho yo kwirukana umuvumo canke umuvumo, yo kwirukana karande. Bamwe mwaragiriwe amadeliverance, mwararondeye abavugishwa, barabasize amavuta ya Elayo ku mutwe, abandi ngira babafatishije n'amadushe, ariko ugamusanga vya bintu ntibiriko birahera. Ukibaza ati none kubera iki jewe bansengera, barabagiriye amadeliverance? Bamwe mwaragiye gusenga mu misozi, abanyarwanda bita mu butayu, mwaragiye mu nzuzi, barakoze ibintu byose bishoboka. Nabonye video kwa kanga mwene data yapostinze video kuri WhatsApp y'umupastor ariko arakubita abantu, ariko arabakubita, barabakora ibintu byinshi, amadeliverance daheruka. Cayibaza none bigenda gute ngo uyu muvumo ntiwigere umerako, ko bansengeye, ko bakoze ibishoboka byose. Rero uyu munsi mu cigwa cacu cuno munsi nashaka twige turabikija mu ry'Imana rivuga mbega umukristo canke uwavutse bwa kabiri arafatwa n'umuvumo. Karande irashobora kumufata, mbega irafata abana bawe? Tuza gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuvayo, Exode. Hanyuma ndaza kubaha umwanya wo kubaza ibibazo mejeje cigwa, muze kwigumya. Abantu tumenyeranye baramenyeranye nigisha, ndaprefera ibibazo cane ko nasanze iyo umuntu abajije, no mu Kirundi bavuga neza ngo kubaza bitera kumenya. Iyo umuntu abajije arishugwa. Rero nifuza kutaba umuntu yigisha gusa, ariko mbe n'umuntu abazwa. Ndabaye opportunity zo kubaza kugira ngo ibibazo musanze mufise tubirabire mu ijambo ry'Imana. Sindabishuza ubwenge bwanje, kuko nkoresheje ubwenge bwanje nshobora kuguhenda, ariko nkoresheje Bibiliya ico ivuga nza gusanga mvuze ijambo ry'Imana rivuga, tukemeranya naryo kugira ngo by'ukuri umuntu abeho
yidegembya nk'icaremwe gishasha cyo muri Kristo Yesu. Rero iri jambo ndaza gusaba abantu bafite amatelefone mushe mu gacerere kandi abafashe bamwe okay kandi amafashe nabo imwe atarabishira mu gacerere witwa Eric usha mu gacerere telefone yawe ukoze. Okay, thank you. So turasoma mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Exode, igitabo cyo kuvayo igitabo cyo kuvayo ndaho umurongo ca 17 cyo kuvayo ca 17 n'imirongo itandukanye hari n'iri mu gitabo ca Deuteronome aho Imana yabwiye abanyisirayeli iti nzovuma umuryango wanyu kuva ku rungano rwa gatatu eka mbere no kurunganwe rugira kane. Ugasanga iyo mirongo ni abantu benshi basigaye bagenderamwo, ugasanga niyo bizera cyane kandi niyo bigisha niyo banigishwa. Eka tugende mu ijambo ry'Imana Exode chapitre 20 igice ca 20 igice ca 5 umurongo 6. Ndasaba abantu bafise amatelefone, reka ndabasaba abantu bafise amatelefone muriko muravugira ama laptops, ndabasabe mugire mushe mu gacerere mwese byomfasha cyane komsa ntibiduha bidusanga turiko turavuga turi benshi mwodufasha cyane. Okay, nako navuga nti muri Bibiliya hari mirongo itandukanye iri mu gitabo cyo kuvayo Exode, hariho n'imirongo itandukanye iri mu gitabo cyo guharura Nombre no mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe amategeko canke gutegeka kwa kabiri Deuteronome mu gifaransa. Iyo ni mirongo itandukanye yigishijwe wanashaka bamwe muri twebwe twigishije naje narayigishije aho nabona yuko hari ibintu biba mu buzima bwacu ugasanga byavuye kuri basogokuruza bacu. Ariko reka dusome iryo jambo ry'Imana duhagarare kuri Bibiliya turabe ab'Imana ariko irabwira mbega ibyo bintu bivuga wewe uri muri Kristo. Igitabo cyo guharura Nombre kamere muri Nombre 14 murongo wa 16 17 na 18. Nombre guharura canke kubara mu Kinyarwanda washaka kamere ku murongo wa 13 avuga ngo Mose yishura Uhoraho ati erega abanyegiputa baramenye ko wakuye aba bantu iwabo ubakuje ububasha bwawe, nabo barabibwiye bene iki gihugu. Aba nabo barumvise yuko wewe Uhoraho ugendana n'abantu bawe ukabiyereka. Barazi ko ubaja imbere uri mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mw'ijoro. None niwicira aba bantu icarimwe amahanga yumvise inkuru zawe azovuga ati Uhoraho yananiwe kujana abantu biwe. Uhoraho yananiwe bazovuga bati Uhoraho yananiwe kujana abo bantu mu gihugu yarahiye ko azobaha. Nico catumye abatsinda mu bugaragu. Muri make ni Imana yananiwe yatumye abantu bananirwa kuja Imana bananirwa kwinjira mu gihugu ko Imana byayinaniye. 17 rero ububasha bw'umwami wanje nibwiyerekane ko ari bwinshi nkuko wivuze ko. 18 uti Uhoraho mumvirize iby'Imana yabwiye Mose uti Uhoraho ntebakuraka ngira imbabazi nyinshi ndaharira ibigabitanyo n'ibicumuro ariko simperereza urubanza kutarugira. Ndahora mukurikira akantu gakomeye cyane inyigisho ya karande n'imivumo ihagararako. Ngahora abana ibigabitanyo byabase nkagereza ku rubyaro rwabo rugira gatatu no kurugira kane. Ndakwinginze nuharire ibigabitanyo by'aba bantu nkuko imbabazi zawe nyinshi ziri, nkuko wagenda ubaharira uhereye bakiva muri Egiputa ugashitsa no. Umurongo wa 18 niwo inyigisho y'imivumo ya karande ikunda guhagarara ko cyane. Ariko iyo umuntu asomye Bibiliya neza yitonze aha bavuze ngo ngahora abana ibicumuro byabase nkageza ku rubyaro rwabo rugira gatatu no kurugira kane. Muri make kuri generation ya gatatu no kuyigira kane niho Imana
ihagarikira guhana ibyaha by'abana na base. Uca wibaza ikibazo, none kurunganwe rugira 5 n'urugira 6 n'urugira 7 bica bigenda gute? Bo karande cihagarara. Dusipoze ko nk'ubu jewe umwana wanje ni generation ya mbere yanje, azovyara umwana umuzukuru wanje azoba generation ya kabiri, umuzukuru za generation ya gatatu, umwana w'umuzukuru azoba generation gira 4. None Imana izocahagarikira kuri abo bana kuri iyo descendance yanje, kuri urwo rubyaro rwanje rushaka kurunganwa rugira 4 gusa. None urunganwe rwa 5 rwogo ruzoca rukizwa niki? Iyo umuntu rero yigishije iyi mirongo aravuga gusa kuri abashaka kuvuga bene data, mwama ndiko ndabigisha ku bantu mudukurikira yuko isezerano rya kera n'isezerano rishasha biratandukanye. Iki cigwa ndasenga ngo umwami Yesu adufashe gutahura tubone isezerano rurimo. Imana ikiravugana n'aba banyisirayeli kuvyerekeye ibi bintu by'ibihano Imana ihora ibyaha byabase gushika kurunganwe wa 3 n'ugwa 4. Imana rero kiragerageza kubereka yuko by'ukuri ibyaha bakora bitijana. Mwibuke ko misino rya kera bakoze icaha Imana cibicira ngaho. Turabona umunsi Mose ava ku musozi Sinai, ari wo musozi Horebu, avuye gutora amategeko 10, yamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Amaze iyo minsi 40 amanutse, yari yatevyeyo. Abanyisirayeli batangura gushwanira Aroni mukuru wa Mose, baramubwira bati, none wowe ntubona uyu mwene wanye je kudutanga mu kino gihugu, raba yigiriye, yagiye kuraba Imana, yahezeyo, reka dufate Imana yacu tuyisenge tuyibumbe. Bafata amabijo bari bambaye inzahabu n'ibiki, barabumba igika, bafata ko Imana yabo ari inka, kubera mentalite zabo, ivyimviro byabo byari byo bikiri byo muri Egiputa. Mukamuzi ko Egypte bari citiranwa n'icaha, bigirwamara n'ibindi bari bamaze kubibona muri Egiputa. Bafata Imana y'inka barayirema. Mose amanukana amabuye 2 yanditseko amategeko 10. Amaze kumanukana amabuye yanditseko amategeko 10, aca asanga bariko barasenga iyo Mana bunana. Aravuga ati ivyo mwakoze nibiki? Bibiri tubwira neza yuko yashavuye cyane, ahamagara Abalewi arabwira ati abari ku ruhande rwanje n'Imana nibaze ku ruhande rwanje. Ya mabuye 2 y'amategeko 10 Imana yamuhaye yanditseko amategeko arayamena. Amaze kuyamena abwira abantu ati fata inkota. B'Abalewi baja ku ruhande rwiwe bafata inkota, ababwira ati genda no mu nzu yanyu no mu muryango wanyu mugende mwice abakoze iryo bara, bakoze ico kintu kizira. Ico yarafashe bagenda baratemagura abantu. Biriya tubwira yuko hapfuye abantu bashika 3,000 kuri uwo munsi, bishwa nuko Mose yashavuye nuko abantu bako basenga izindi mana, muri make bunamiye izindi mana, yindi mana atari Imana Elohim, Imana Yahwe, Imana yabakuye muri Egiputa. Aca arabica. Kiyage misino rya kera abantu bakoze ibintu Imana yabahanira ngaho. Turazi ko n'abandi isi yamize bashika 20,000 na bingahe isi arabamira, bama bareko barahura n'ivyago, inzoka zarabarya, Imana ikabateza ibyago by'inzoka hanyuma zikabarya, ariko iyo nyene igatarasoresha. Rero Imana yarabahana yabwiye ati ibyaha mukora, kuko yashaka ko baba conscient, bamenya ico arico icaha, bamenya ico Imana ikunda. Nico gituma Imana yabahaye amategeko. Ijambo ry'Imana ratubwira mu gitabo c'Abaroma igice 7 were ku murongo wa 6 n'umunani yuko amategeko azana kumenya icaha. La connaissance du péché vient par la loi. Nta umuntu ashaka kumenya icaha atakibwe n'amategeko. Tukaba tuzi yuko amategeko Imana yahaye mu gihugu ca Israeli imyaka 130 hereye kuri Aburahamu. Hagati ya Aburahamu na Mose hari imyaka 130. Ico gihe nta mategeko yarahari. Bisigura abantu bari muco bita la loi de la conscience, ibintu byanditswe mu mitima yabo, nta mategeko bari bafise. Rero ikirababwira ibi bintu, Imana igerageza kubereka yuko by'ukuri itagenda ngwireka amakosa yabo, bagenda barakora ibyaha byabo, bagenda barakora itabireka. Hari n'ahandi amengo mu gitabo cyo kuvayo, Exode 36 ndibaza, Exode 36 verset 6 et 7 ndibaza.
34 Exode 34 verset 6 et 7 kuvayo 34 mu gatandatu n'uwindi kamene ko wa gatanu uhoraho amanuka ari muri ca gicu ahagararana nawe aho hantu yivuga izina ko ari uhoraho aca imbere ya Mose arivuga ati ndi uhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Urabona Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, nteba kurakanuzuye ubugwaneza bwinshi, mpora ndi umwizigirwa. Seti nama ngirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi, ngaharira ibigabitanyo ibicumuro n'ibyaha, ariko simperereza urubanza ku butarugira. Umva Imana ntirenganya umuntu n'umwe, ntiherereza urubanza ku butarugira. Mpora abana ibigabitanyo vya base hageza kubuzukuruza no kurunganwe rwabo rugira gatatu no kurunganwe rugira kane. Urabona yuko Imana yamubwiye ahandi atandukanye. Usonye muri Bibiliya zo mu Congereza bavuga yuko kurunganwa rw'abavyeyi batubaha Imana, those who don't fear God, abatubaha Imana. Rero ikibazo kihari ngiki rero, isezerano rya kera ryubakiye ku bintu by'amakondisyo. Ikintu ku bantu tumaranye igihe kumbure mukurikira inyigisho mukuri kubohora murabitahura. Ari rya mbere kumbure unkurikiye washaka kuvuga ati ibintu kumengo biragoye kumva, ariko tuzi ko Ancien Testament ni testament ni alliance iri ku makondisyo. Ni wakora ibi nanje nzokora ibi, ni wubaha nanje nzokubaha. Turabona neza mu gice cyo kuva gusubira mu byagezwe Deuteronome canke guteka kwa kabiri kubumva Kinyarwanda igice ca 28 ariko barandika kumbure Deuteronome gusubira mu byagezwe igice ca 28 umurongo wa mbere avuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu mukitondera ibyagezwe byiwe byose ndabagera uwo munsi mukabishitsa. Urumva nibumvira amategeko y'Imana bakayashitsa muri make bakayagenderamwo yose, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Urabona kugira bashigwe hejuru nk'igihugu ca Israeli byasaba ko bumvira amategeko y'Imana bakayashitsa. Kandi iyi mihezagiro mumvikurikiye neza ko two twigicigwa, mbega umukristo arashobora gufatwa n'imivumo canke karande. Kandi iyi mihezagiro izobazako ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Mukurikiye neza ariko ababwira iby'imihezagiro izobashikako nibumvira a condition, nibumvira Imana. Bene data nitwashika mu cigwa imbere ndazi ko muza kuvuga muti amen, ko muza gusanga muri Kristo ntiduhezagirwa kubera amategeko, ariko duhezagirwa kubera Kristo yumviye mu kibanza cacu. Haleluya. Imihezagiro izobazako, muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa hamwe n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'amasho yanyu, inka zanyu zirondoke hamwe n'imikuku yanyu, mu biseke byanyu hamwe no mu twato twanyu mucumbamo hazoba umuhezagiro. Muri make bazogira umugisha ku byo bakoze mu kwinjira no mu gusohoka, bazogira umugisha. Ariko condition sine qua non, ikintu ngenderwako, ikintu bategereza gukora kugira ngo baronke uwo mugisha, baronke uwo muhezagiro, gihagaze ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere bavuga nimwumvira, nimwagira umwete wo kumvira mukagendera mu mategeko y'Imana. Ariko ikintu gikomeye cyane bibiri twigisha mu ruhande rw'isezerano rishasha nuko ata muntu n'umwe yumviye Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bose nta n'umwe yashoboye gukurikira amategeko ngo ayashitse. Turaza kubibona. Rero umurongo wa 15 ugira uvuge imivumo nayo izobashikako. Nico gituma nako nababwira nti nugutahura neza isezerano Imana yako iravugana nabo. Ikintu utagitahuye uca wakira ziya nyigisho zikubwira ngo karande rw'imivumo. Hari abantu akubwira bati urabona muhiri wanyu nimba hari abantu bavyariye muhira nawe tuza kuvyarira muhira. Jewe mama yamvyariye muhira, mugasi sinigeze mvyara umwana ngo mvyarire umwana numwe muhira. Abo tuvukana bose ntamwe yavyariye muhira, baba bahungu canke abakobwa. Urumva ico kintu umuntu akora avuga ngo ni karande, hari ibintu decision cyane mu nkurikiye neza. Wewe ni buri umwana w'Imana warabaye gishasha,
nturi munsi y'alliance Imana ikirabwiramwo aba bantu kuko umugisha wabo wari uhagaze ku bikorwa bakora. Umurongo wa 15 mu gitabo ca Deuteronome 28 verset 15 uvuga gutya ngo ariko nimutumvire uhoraho. Mukurikire neza ahantu ku murongo wa mbere hari bizoba ko byiza nibumvira Imana bagakwiza amategeko. Umurongo wa 15 ngo ariko nimutumvire uhoraho Imana yanyu ngo mwitondere ibyagezwe byiwe byose n'amabwirizwa yiwe yose ndabagera uwo munsi. Uwo ni Mose akaravuga iyi mivumo. Mukurikiye neza, iyi mivumo yose izobaza ko ibashikire, muzogira umuvumo mu gisagara, muzogira umuvumo mu ndimiro. Bamwe nuko murankurikiza inyigisho murazigishwa, kumbure mwazigishwa no munsi cyangwa mwarazigishwe muri nondo bisinzi, ariko ni inyigisho vraiment zitera ubwoba abana b'Imana. Muzogira umuvumo mu gisagara, mu biseke byanyu hazoba umuvumo, hamwe no mu twato twanyu mucumba mu murake mu byo murya muzogira ubukene. 18 urubyaro rwo mu nda zanyu ruzovumwa, hamwe n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu n'urubyaro rw'inka zanyu n'ugu imikuku yanyu muzogira umuvumo mu maja no mu mazi. Muri make winjiye uzoba uri cursed, no mu gusohoka uzoba uri modi. Mwene data cha wimagina ubwo buzima gushika bavuga ngo ninda iri mu nda yanyu izobivumwa kubera batumviye amategeko. Nje tuma babwiye ati imbyaha by'abatubaha Imana ati kurungana wa gatatu no gwa kane ndabibahora. Aba n'abantu bari munsi y'amategeko, ariko wewe kurangurikira nimba waravutse bwa kabiri. Ibi bintu ntibiriko bibwira wewe, kuko usomye mu gice ca 27 aha inyuma gatonya Deuteronome 27 verset 15 et 16. Deuteronome 27 verset 15 et 16. Gusubira mu byagezwe cyangwa gutekwa kabiri kwa Kinyarwanda 27 umurongo wa 15 na 16 haravuga gutya ngo azoba avumwe umuntu abazi igishushanyo canke akagicura mu byuma, ari gikorwa c'umuhinga akagishinga mu mpisho, kandi ari ubuyobe kuhoraho. Abantu bose bitabirize bati amen. Aha ariko abwira abantu bagira ibishushanyo hamwe Aroni yari yakoze, Imana amubwira yuko ibyaha byabo izobahora gushika generation ya 4. 16 rero Abarewi bati azoba avumwe ukengera se canke nyina. Abantu bose bitabirize bati amen. Abarewi bati azoba avumwe uwushingura karimbi kurubibe rw'umubanyi wiwe. Abantu bose bitabirize bati amen. Abo n'abantu bapfa amatongo, murabizi abantu bamupfa amatongo, murabizi ibintu byo gupfa imbibi. So urumva harimo imivumo itandukanye kubera batumviye amategeko Imana yababwiye. Rero turabonye yuko isezerano rya kera abantu bahezagirwa kubera bumviye amategeko, canke bakavumwa kubera batumviye amategeko, kandi ibyo byarabafekte bikafekta abana babo. Kuko hariho na bamwe byashika bakabambwa, umuntu abambwe ku giti cyo kumusaraba yitwa uwuvumwe n'Imana kubera yanse gukwiza amategeko. Baba bamuciye nshuti babaja kumubamba bakamubambira inyuma y'igisagara. Aya mategeko rero tuko turabona neza yuko batashobora kuyakurikiza. Bene data, iri jambo Imana yariko yaribwira igihugu ca Isirayeli, yariko yaribwira igihugu ca Isirayeli, ntiyariko yaribwira wewe umukristo, umwana w'Imana wo mu isezerano rishasha. Wocumbwira ati none ivyo ubihagaze ko ubikuye kuki? Naganda kubwire isezerano rya kera nkuko tubibona ntiryahawe abanyamahanga. Ancient Testament cyangwa Old Covenant ni yahawe wewe nk'ishengero, yahawe igihugu kimwe, byari ibwirizwa nshinga cyangwa constitution, ibwirizwa nshingiro ry'igihugu kimwe. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi 147 umurongo wa 19. Zaburi 147 umurongo wa 19 atubwira ngo amenyesha abayakobo ijambo ryiwe, amenyesha abisirayeli ibyo yashinze hamwe n'imanza ziwe. Urumva Imana niyo yahaye abayakobo cyangwa abanyisirayeli ibyo yashinze amategeko. Umurongo wa 20
nta rindi hanga yagiriye atyo, mbere n'imanza ziwe ntibazimenye. Haleluya. Nta rindi hanga, nta kindi gihugu Imana yigeze yimenyekanisha ngo ibwire amategeko ngo bayamenye. Ibyo bica bidufasha kumenya yuko iyi mivumo n'imigisha Imana yari iravuga yari kuyibwira igihugu ca Isirayeli, ntiyari kuyibwira wewe uri muri Kristo Yesu, nk'uko mu kanya tuza kubibona. Kuko abanyisirayeli bonyene ubwabo aya mategeko ntibayakurikije ijana kwijana, barageze ahantu bananigwa. Nje tuma Imana muri plan éternel, mu mugambi we bidashira wo kuduha agakiza ko muri Kristo Yesu, agakiza kadahagaze ku bikorwa byacu byiza, kadahagaze ku kumvira kwacu, ariko agakiza gahagaze ku kumvira kwa Kristo. Yari yabiteguye yuko Kristo azoza kaduha ingabire y'agakiza, izoshaho isezerano rishasha ritandukanye rya sezerano ry'amategeko rihagaze ku mivumo, rihagaze kuri karande. Simakana yuko hariho des maladies héréditaires, hari ingwara twandura biciye mu bavyeyi. Ivyo science iravyerekana, si ivyo Imana ariko iravuga. Uko abigisha karande ntibari kuvuga ku ngwara, bari kuvuga ku byaha, ku mivumo y'ubukene n'ibindi. Ngo ubukene ngo ni karande yo muryango wanyu. Bene data, no, si karande. Turazi abantu badakijijwe, bateye imbere, batunze, ariko batizera Yesu yuko n'Imana ibaho. Ba Bill Gates, aba ba Jeff Bezos, ba Elon Musk, s'abantu babakizwa. Oya, none ibaza ngo nuko ngo basenga canke bahezagiye. Oya ye, ni kubera bivana n'abantu bavukiye. Iki gihugu ca Amerika, jamba muri Amerika, ni igihugu kirimo ama opportunity menshi. Ni igihugu ushobora gutera imbere mu kanya gatonya, ushobora gukora akantu gatoya paka bakaguhaye amahera. Urabona abantu baje ngaha b'Abanyafrika, tubona bamwe mutuzinanye, baje muri Afrika bari abantu bakenye, agashika ngaha gakora mu kanya gatoya kana umuntu aratunze. Kubera iki? Yakoze. So nje tuba biri tubwira gukoresha amaboko yacu kugira ngo dutere imbere, tuva mu bukene. Na Bibiliya avuga ngo ikinebwe ngo kivuga ngo reka ndyame gatonya, ngo kansinzire gatonya, ngo ikagona gatonya, ngo cikanguye, ngo civyuka ubukene bwagiteye. Si karande, ahubwo nuko atashatse gukora amaboko mu munsi ngo agende ngo akore. So abigisha karande nuko utamenya isezerano barimo, nuko utamenya Ancien Testament yuko yari kibwira abantu mu Isirayeli. Turatubona hari n'abandi bavukira ahantu muri environnement y'ubukene, abantu bakenye cyane, bigaca byafekta mu mutwe wabo ko ariko bimeze mindset. Kuko ubukene bwa mbere, bene data, uhera mu byumviro. Umenye Kristo aragukura muri iyo mentalite, agukura muri ibyo byumviro by'ugukena, ugasanga araguha ibyumviro byo gutera imbere, ugakora ugatera imbere. Ariko karande n'ikikugwa nuko umuntu akurambitse ku ikiganza ngo mu izina rya Yesu, bamwe bagaca bahereza no kukubwira bati erega zana amahera, zana ikimazi c'umukozi w'Imana ajyagusengere, bakabasaba amahera. Ivyo biraba ku matelefone. No munsi hari imirongo myinshi, hari abantu biga barasaba amahera abantu ku matelefone, babavugishwa, sinzi n'ivyo bavugishwa byari ibyo batavugishwa Kristo, bavugishwa ibindi bintu. Ugasanga abantu n'ivyo bintu bizera, n'ivyo bigishwa, n'ivyo bemera, ariko ntibatahura ko igikorwa Yesu yaje gukora gisumba cyane igikorwa Adamu yakoze cyo kudushira mu rupfu, gisumba cyane igikorwa c'amategeko. Kuko Kristo yaje ari Imana yigize umuntu kugira ngo yishushanye natwe, adukure mu kintu cyose c'urubanza canke kibi cyose cyane Satani bashobora gutera mu buzima bwacu. Rero karande, ibyo bigisha ngo karande canke amapeshe héréditaire, ko Imana ishobora guhora ibyaha byawe, ibyaha umuryango wawe wakoze, papa wa sogokuruza n'ibindi. Mu Burundi bageze ahantu baduga ruguru, mu ntara za ruguru, ngo basogokuruza bacu, ngo abami, ngo bafata ngo bagatanga ibimazi, ngo bakagenda ngo bagatanga ibimazi by'abantu n'ibiki, ngo ahantu imuramvye umengo bagenda kwasuka amavuta, ngo amahoro duciza mu Burundi. Amahoro ntayo twabonye, habanje ibibazo, kuko ikibazo ni kiri kuri basogokuruza bacu. Ikibazo kiri kuri Adamu, kiri kuri kamere yo muri Adamu, kiri ku cyaha, kiri ku kutizera Kristo. Kuko iyo umuntu abaye agiye muri Kristo ahinduka icara mu gishasha. Ibya kera byose byarangiye, umuntu wa kera arahava akaza umuntu mushasha, imitekerereze, ivyumviro byawe bigahinduka, ugasanga ari ubuzima bushasha bw'ubwiza rukora bamwe butandukanye n'ubwo basokuruza. Urwanko rukahava,
ibibazo by'amacakubiri y'abahutu n'abatusi bikatuvamwo, n'abakongomani n'abaki n'abanyamurenge, ko ubu hari ibibazo byinshi mu banyafurika no mu bazungu, racisme ikakuvamwo. Urumva atari kubera basusa amavuta yerayo aho basukuruza abami b'u Burundi batangira ibimazi, oya, ahubwo kubera ubutumwa bwiza bwa Kristo bwaje. Ijambo ry'Imana tugira ngo dufate ivyumviro byose tukabifata mpiri, ivyumviro byose bishize hejuru bigwanya kumenya Kristo, atari kumenya amategeko, kumenya Kristo. Ibyanse kumenya Kristo tubifatisha mpiri ubushobozi bw'ijambo rya Kristo, hanyuma abantu bagahindukiriza ivyumviro byabo kwiyumvira mu buryo bushasha. Niyo renouvellement de l'intelligence, guhingurwa mu byiyumviro, the renewing of the mind, kubera wahishura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubushobozi buri muri Kristo Yesu. So karande, ibyo bya karande, Imana yakibwira igihugu ca Israeli, yakibwira abanyisirayeli kubera batumviye amategeko. Ariko ndakunda umwami wanje, Imana yandayikunda kubera ni Imana ifise imigambi myiza, ni Imana yatuboneramo ibintu biri much better, yatuboneramo isezerano risumba isezerano ry'hambere, isezerano ritarimo karande, ritarimo imivumo, idahagaze kuri wewe, rihagaze kuri Kristo, rihagaze ku wasezeranye. Haleluya! Isezerano rishasha rya Kristo. Igitabo ca Yeremiya, ndiko ndaduga mu cigwa canje, igitabo ca Yeremiya 31 umurongo wa 31. Jérémie chapitre 31 verset 31. Yeremiya 31 umurongo wa 31 haravuga gutya ngo ehe iminsi igirize, ni jewe uhoraho ndabivuze, ni jewe uhoraho ndabivuze, ni Imana ibivuze, aho nzosezerana isezerano rishasha n'umuryango wa Israeli n'umuryango wa Yuda. Kubera iki avuze neza umuryango wa Yuda? Nuko isezerano rya kera Imana yasezeranye n'umuryango w'Abalewi, kuko Mose yari umulewi, Aroni yari umulewi, baravukana, nibo bakoze igikorwa cyo kugicaniro. Abaheburayo igice cy'indwi niko bavuga. Iryo sezerano ni Imana yarivuze ati a time is coming, igihe kiriko kiragera aho nzogira isezerano n'umuryango wa Yuda. Mukurikire neza 32, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza. Basekuruza ni bande? Abo Imana yavanye muri Egiputa, ryasezerano ry'imivumo n'imigisha, ryasezerano rihagaze ku byo umuntu akora kugira ahezagirwe, ryasezerano rimo karande, ryasezerano Imana idaheba ibyaha kuva kugushika kuri generation ya 4. Urumva iryo niryo sezerano abanyisirayeli basekuruza bari barimo. Ariko ngaha aravuze ngo idahwanye n'abasekuruza, ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu ca Egiputa. Kandi iryo sezerano mukurike neza, iryo sezerano nyene bararyishe, naho narishebuja, ni jewe uhoraho ndabivuze. Iryo sezerano iri lonviole, bararirenzeko. 33. Ariko mukurike neza, ariko iryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma iyo minsi, ni jewe uhoraho ndabivuze. Nzoshira ibyagezwe byanje imbere muri bo, no mu mitima yabo no nzovyandika, nanje nzobera Imana, bazoba abantu banje. Imana rero misino rya kera abantu yababwira ngo bandike amategeko ku mpuzu hehe, usuye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri cya Deuteronome umurongo w'ica 4 urabisoma cya 5-6, babyandika ku mpuzu n'ahandi hatandukanye kugira ngo gume bavyibuka. Ariko na munsi Imana ivuga ati no, nzobisha mu mitima yabo, nzobishira mu mitima yabo, nzobisha mu mitima yabo. Rero iri sezerano Imana ikiravuga ni isezerano ritandukanye cyane n'isezerano rya kera. Iki cigwa ni cigwa nizera yuko cyo kiragufasha. Nico gituma misino rya kera byari bihagaze kugororoka kwa ku mirimo yabo, ku byo bakora. Ariko isezerano rishasha rya Kristo rihagaze kukumvira kwa Kristo. Kristo Yesu amaze kuza, azaje gukora ubugombe bwa Data, aje kudukiza kugira ngo twizere tubihere ubwoko kugororoka. Umurongo w'indwi igitabo c'Abaheburayo, igitabo c'Abaheburayo gice 18, Abaheburayo 18 umurongo w'indwi haba ngo iyo ryarindi rya mbere ritaba ko agasembwa, ntihari yakwiye kurondegwa irindi. Umva isezerano rya mbere ryari rifise defuko, bararirenzeko, sibyo ryari rifise intege nke byavuye ku Mana, ariko n'abantu barirenze. Ku murongo w'8 ati kuko yavuze ibagaya iti ehe iminsi igirize, ni jewe uhoraho ndabivuze, aho nzosezerana isezerano rishasha n'umuryango wa Israeli
n'umuryango wa Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanje nanje sinabababara ni jewe warabivuze. Iyi sezerano rya kera ryari rifise defo kubera abantu barirenze kubera kameremere yabo. Rero iki kintu gikomeye cyane n'umurongo kamara umurongo w'icumi kuko iri aryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi nije woraho ndabivuze nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo no mu mitima yabo kandi niho nzovyandika nanje nzobera Imana nabo bazoba abantu banje kandi ntibazokwigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we canke ngo yigishe uwo bavukana ati menya uhoraho kuko bose bazonyimenyera uhereye ku hasi ugashitsa kuhambaye muri bo. 12 kuri 12 kuko nzobagirira ikigongwe kukugabitanya kwabo kandi ibyaha byabo sinzovyibuka ukundi muvuge muti amen haleluya. Mwibuke mu gitabo cyariya cyo muri guharura canke nombre Imana yavuze ngo ibyaha byabo izobi bahora usha kuri generation ya 3 n'iya 4 ariko mu isezerano rishasha rya Kristo rihagaze ku kumvira kwa Kristo umurongo wa 13 wavuze ngo kandi kuko nzogirira ikigongwe ukugabitanye kwabo mu mategeko Imana yarabahora ibyaha usha kuri generation ya 4 ariko mu isezerano rishasha rya Kristo Imana iharira ibyaha byacu kandi ngo ibyaha byabo sinzovyibuka ukundi. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. I will remember their sins no more. Imana muri Kristo Yesu yaratubabariye ibyaha byacu byose. Ntiduharura ko ibyaha by'aba papa wanje hari amakosa papa wanje yakoze cyangwa mama wanje ibyo Imana ntibimarura ko hari amakosa sogokuru yakoze umwana naramubonye sinamubonye ariko ibyo Imana ntibimarura ko hari amakosa sogokuruza wanje ntazi yakoze ni Imana ntibimarura ko kuko jewe ndi cyarano gishasha ndi muri Kristo Yesu ivyo Imana imarura ko byose ibimarura ko muri Kristo Yesu kuri konte ya Kristo ni Imana iraba. Haleluya. Tuko birimbwira ngo nabaye cyarano gishasha nabaye umwe na Kristo ngo nuko rero wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo bahinduka inkemi mwe nawe. Celui qui s'attache à notre Seigneur devient un seul esprit avec lui. He who joins himself to the Lord is one spirit with him. Bene data Imana ibyaha byacu yavyibagiye. Ahandi jambo ritubwira muri Zaburi ngo nkuko uko ubuseruko buri kure y'uburengerazuba niko n'ibyaha byacu Imana yabishize kure yayo. So wese na ese ntivyigera bihura nje tuma Imana yatugize ibyaremwe bishasha muri Kristo Yesu muri no sezerano ritarimwo kuduhora ibyaha basokuruza bacu bakoze. Umuntu akwigisha rero ngo karande ngo ufise karande ngo umuvumo wa karande ngo umuvumo w'ubukene ngo umuvumo w'abasokuruza ngo bisokuru bene data benshi ngo datahura ijambo ry'Imana ngo datahura igikorwa Yesu yakoze kandi buryo umuntu atanga ico afise. Jewe ibindi ko ndatanga nuko ari byo mfise hari undi ko atanga ibindi ko ari byo afise ariko ibyo mfise ngerageza kurabira ijambo ry'Imana. Hari abantu bamwe mwibwa amahera n'abantu bababwira ngo bafise karande ngo mufise karande ariko wa muraba ngene nabayeho ubuzima ugasanga ahubwo ntafise karande ugasanga afise ibibazo arakenye n'umuntu amerewe nabi ugasanga ukiba none wowe wirukane karande muri jewe y'ubukene kandi nawe umuntu ukene umuntu amerewe nabi nayarwaye bikugora. Sindiko ndasuzugura abakozi b'Imana ariko turakwiye gushishoza. Nama ndiko nababwira abantu tumenyeranye igihe cyose nigishije ikintu suzuma iri jambo suzuma ikintu umuntu akwigishije ko gihagaze ku ijambo kandi kivuga kuri Kristo Yesu. Reka ndabereka ijambo rikomeye cyane usa n'uko warangiza icigwa kugira ngo abahe umwanya wo kubaza. Igitabo c'Abagalatiya ndakunda igitabo c'Abagalatiya cyane. Igitabo c'Abagalatiya 3 umurongo w'10 Galati Abagalatiya 3 umurongo w'10 haravuga gucyanye umurongo wa 10 gushika ndibaza ku murongo wa 13. Abagalatiya 3 umurongo w'10 gushika kuri 13 mukurikireza ahantu abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Umuntu ashobora kuba munsi y'umuvumo igahisemo kuba munsi y'amategeko les œuvres de la loi. Ushatse kuba munsi y'isezerano rya Mose ushatse kuba munsi y'amategeko uraba mu buzima bw'akaruhuro uraba mu buzima bwo kuzazanirwa uraba mu buzima bwo kumva Imana iri kure yawe uraba mu buzima bwo kumva Imana irakwanka
umengo urafite ideni Imana. Hari n'ababigisha ngo mufate Imana mu mashati. Ninde mwana afata papa we mu ishati ngo nigana n'Imana ngo gwara n'Imana? Bene data, Imana n'umuvyeyi, Imana ni papa, n'umukunzi wawe, n'umuvyeyi agukunda, n'umugenzi wawe. Hari umuntu nigeze kwigisha inyigisho myaka yahera, ntigeze nemeranya nawe, kana nawe mubwiye nti avuga yuko ngo Imana ngo atari umugenzi wacu, ngo kwita Imana ngo n'umugenzi wawe, ngo n'ibintu bitebona kutayubaha. Bene data, Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo ubusi nkibita abashumba, umuri abagenzi banje. Niko yabwiye ba Petero agiye aje ku musaraba, kuko yamaze kubagira abantu abo mu muryango. Twebwe Imana n'umuvyeyi, ninde afise umwana wiwe atakumva ko umwana wiwe umugenzi? Afise umwana w'umuhungu agira kwiza imyaka 3, shaka tuba abagenzi, nta kindi nkeneye. Shaka tuba abagenzi, so n'umubebe nibakuru ndashaka tuba abagenzi. Shaka ko babone umuvyeyi w'igikoko aguma arondera amakosa, aguma arondera umuvumo. Ninde avyara umwana wiwe akamuteza ubukene? Kuvyo ndiko ndakora byose, no munsi Jean Michel nugira urungano rwa generation yanje. Jambo gima tubwira ngo umugororotsi ngo asiga iragi, kandi ngo natugeze tubona uruvyaro rwe rugenda rurasegerereza. Urumva ninde muvyeyi avyara umwana agacamubwira ati ngenda guteza ingwara wewe wa mwana wange ndagutere coronavirus? Ninde? Ubu corona nigezweho muri mwese mu Rwanda, abana banyu ngo ntibagwana mu Rwanda ngo amere neza, kubera image iriye hone y'Imana dufise. Tutabona Imana aho muvyeyi tuyibona nk'umuntu umwazi adutere imivumo. Simakanye ko Imana ihana icaha, simakanye ko Imana utumviye ubugombe bwayo, utumviye nk'emu yera kurongora, hari ingaruka zikubako. Ariko bene data, si kubera karande yasukuruza wawe, nabahaye akarorero ngena je navutse kubera ko ivyo bitankurikiranye. Kubera umugambi w'Imana, si kubera kugororoka kwanje. Bakundwa bene data, turakwiye gutahura ico Yesu yakoze. Abagalatiya 3:10, abishimira ibikorwa by'ivyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azobavumwa umuntu wese adashishikara kwitondera ivyanditswe byose mu gitabo cy'ivyagezwe ngo abikore. Umuvumo uhagaze ku muntu atitondera ivyanditswe mu gitabo cy'ivyagezwe. Mu nkuru keneza ahantu ngo nshaka ko ndabaye information nyinshi. Igitabo cy'ivyagezwe ni igitabo kirimo amategeko 603 Mose yanditse n'ukuboko kwiwe. Hakaba n'ibisate bibiri by'amategeko 10 Imana yandikishije urutoke rwayo. So 10 ni Imana yanditse yaho mu marayika ngo ahaye Mose. Ayandi 603 nayasobanura yagura yo 10. Mose niwe yanditse n'ukuboko kwiwe. Rero uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abagalatiya ariwe Paulo akora abasigurira ibyanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, Deuteronome chapitre 27 verset 26, igice cya 27:26, abereka neza yuko by'ukuri umuntu wese atitonde ibyanditswe mu mategeko y'ibyagezwe avumwe. Uwo muvumo ushobora kubabako. None ikibazo cyari niki? N'abantu bangaho no munsi badashaka gutandukanya isezerano rya kera na rishasha. N'abantu bangahe bigishwa iyo mivumo, n'abantu bangahe bari mu bwo buzima bw'akaruho bukunanirwa agakiza kabo kabisha, nibo benshi cyane. Ariko umwami Yesu ashimwe ko arahagurutsa abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, tuko turashiguye igikorwa Yesu yakoze kugira tugihishure mu buryo bwagutse, aho abana b'Imana bizera ukuri bakakubamo kandi bakababuzima busagutse. Imana isezerano. Umurongo wa 11 avuga gutya murongo Paulo, biraboneka mu Bagalatiya 3, biraboneka neza yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Le juste vivra par la foi, non par les œuvres de la loi. Ariko ivyagezwe ntibiva ku kwizera, yamara ngo uzovyitondera nivyo bizomubeshaho. Ivyagezwe amategeko c'est pas le fruit de la foi, ni ibintu by'Imana yatanze bigaragara amashaka kurikiza. Ariko kwizera no kwemezwa ibitaboneka ko ari ukuri kandi ukabibamwe. Turiza ko Yesu yapfuye akazuka kandi dushaka gukizwa nawe, tuvyizeye turabona ingaruka yavyo mu buzima bwacu. Ayo si amategeko, uko no kwizera. Amategeko ni liste y'intonde y'ibintu kurikiza ABCD. Ubikurikije urahezagirwa, utabikurikije uravumwa. Nuko byari bimeze. Rero turabona yuko atamuntu ashaka kugwa umukiranutsi kwera amategeko. 13, Kristo
Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe. Mu nkuru keneza ahantu ko neho inyigisho yacu yubakiye. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe. Wa muvumo akurikira abanyisirayeli. Hamwe twasoma muri Deuteronome 28 kuva 28. Bamwe gusubira mu byagezwe 28. Ujya muvumo gushika n'inda iri mu nda yavumwa. Uyo Kristo niwe yaje gukuraho cyane cyane ku banyisirayeli. Ko niyo nibi byagezwe byaha. Niwe yaje gukuraho. Arabandanya. Yacitse ikivume ku bwacu. Icatumye aducungura yamanitswe ku musaraba. Kuko usuye mu gusubira mu byagezwe 21 baratubwira umuntu w'ikivume ko ari umuntu amanitswe ku musaraba. Kristo Yesu amanikwa ku musaraba bamwagirije ko yarenze ku mategeko ya Mose, bamwagirije ko atakurikiza isabato, bamwagirije yuko by'ukuri yisi mwana w'Imana, yisi Imana. Atiyo ni blasphemy yarogose tumubambe n'abambwe. Kristo Yesu rero aja mu kibanza cacu. Unandwi n'indwi yo guhimbaza Pasika. Bene data nico tuma shaka ko mutahura yuko Pasika itwibutsa ko Kristo yaduhindukiye ikivume kugira muri duheza gigwe. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu. Kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Yaduhindukiye ikivume kuko handitswe ngo umuntu wese amanitswe ku giti azoba avumwe. Kristo Yesu yamanitswe ku giti nk'ikivume, umugororotsi mu kibanza cawe, kugira ngo niba mwizera uhinduke uwahezagiwe. Ubwo muti amen. Uhinduke uwahezagiwe. Una musi wa rero nuri mitabavuma uri mitabahezagiwe. Nuri wavumwe uri wahezagiwe. Nta karande ufise, ahubwo ingwara ushaka ufise ingwara kumbure ziva mu maraso. Ivyo navyo ni kubera ico bita le résultat de la chute. Ingaruka yo kugwa. Kwa Adamu yacumuye hari biya consequences dufise. Turavuka tukavuka turira, tugakura tukagira ibibazo mu buzima, tugasaza, tukagwara, tukaruha, tukarya turushe, urakora amasaha menshi kugira ubeho. Bamwe kumbure hari abantu mufise abantu babakorera kumbure, ariko ko biri kose n'ufise umukorera nawe arakora. Umuntu aguma akora. Bene data izo ni consequences z'icaha zikikiba mu mibiri yacu tutaracungurwa, ariko biri tubwiye Kristo niyaza tuzosa nawe. Rero nta muvumo ushobora gufata umwana w'Imana kiretse ahisemo kuba munsi y'amategeko. Nico gituma ubutumwa bwiza twigisha bwa Kristo Imana duhamagara kwigisha nk'ishengero. N'ubutumwa butubwira igikorwa Yesu yakoze yarangije, butubohora, butwigisha by'ukuri ingene dukwiye kubaho ubuzima bw'umwidegemvye muri Kristo Yesu. Rero Kristo yaramaze kuja mu kibanza cacu. Umurongo wa 12 13 14 abango kugira ngo mukirukeneze umurongo wa 14 niho ngandangirizeho 14 kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga. Umugisha pana umuvumo. Umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Umugisha wa Aburahamu nituheshwa n'amategeko yacu, tuheshwa na Yesu Kristo. Haleluya. Bawuheshwe na Yesu Kristo kugira ngo kwizera kuturonkeshe mpemu yera twasezeranye. Muri make umugisha dufise muri twebwe ni Yesu muri twebwe biciye muri mpemu yera. Niwe mugisha Aburahamu yasezeraniwe mu gice ca 12 cyo kuvayo yuko amahanga yose azohezagirwa muri Aburahamu biciye mu ruvyaro rwiwe, la descendance d'Abraham, ari we Kristo Yesu. Mu gice c'abagalatiya barabivuga gatatu nyene. Bene data twebwe dusa twarahezagiwe, dufise imihezagire yose muri Kristo Yesu. Nta muvumo. Ariko ngumangaraho kintu c'ingwara kuko birashika ko umukristo agwara. Hari abantu bigisha yuko umukristo adashaka kugwara, izo nazo n'inyigisho tuzi. Ariko birashika abakristo bakagwara ko bacambaye umubiri. Uracambo ntitugura ingwara kuko Kristo Yesu no kudukiza aradukiza. Ibi ni ibintu bikomeye cyane bene data. Karanda rero nifata icyaremwe gishasha. Nifata umuntu ari muri Kristo Yesu. Abimana yababwira abanyisirayeli ko isezerano barimo yari isezerano ry'amategeko ya Mose, aho Imana ibyaha bitabireka ngo bigende uko nyene babikoze. Ariko mu isezerano rishasha rya Kristo Imana yatubabariye ibyaha kandi ngo nikivyibuka ukundi. Ibyaha Imana yabikubabariye. Ushaka guhitamo kumuvyibuka, ushaka guhitamo kutemera imbabazi z'Imana, ushaka guhitamo kumbure kuguma wiyagiriza ibyaha wakoze muri kahise. Ibyo wakoze iyo byose urabizi. Ariko Imana ikivuga ngo ibyaha byabo sinzobyibuka ukundi.
yarakubabariye ibyaha byawe ibihe bidashira. Igitabo c'Abaheburayo igice c'10 niho ngandangirize hama ndabaha umwanya iminota mikenya kubaza ibibazo ku bafise utubazo. Igice c'10 umurongo wa 10. Igitabo c'Abaheburayo igice c'10 umurongo wa 10 haravuga ngo ubwo kugomba kwayo niho kwatumye twezwa tubeshwa nuko umubiri wa Kristo watanzwe rimwe gusa. 14 kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije rwose abezwa gushitsa ibihe bidashira, kandi Mpwemu Yera niwe cabona kidushingira intahe y'ivyo. Rero Kristo yaramaze gutanga ikimazi kugira ngo jewe nawe nitwaba muri we nitwamwakira duhinduka abana b'Imana, turi mu muryango w'abana b'Imana. Ntituri abantu muri Adamu kandi wa mbere, turi abantu muri Adamu wa kabiri ari we Kristo, turi abavukanyi ba Kristo. Ibiri twita ngo nous sommes des co-héritiers, turi abaraganwa na Kristo. Mwene data, ega niko mutuma icarico kuba umuraganwa na Kristo, kuba umuragwa n'umuraganwa, héritier et co-héritier. Mwene data, that's too deep. Ni ibintu bimwe utunze kumwe umuntu yo develop hanyuma. Kuba umuraganwa w'umwami w'abami, kuba mwene data, uno munsi umuntu yakubwiye ati bagushize muri liste y'umuntu wa mbere atunze ku isi, umunyamerika aba muri Afrika y'Epfo mugabo aba ngaha muri Amerika yitwa Elon Musk, ariko gukora satellite yiwe niyo mutunzi wa mbere. Muri coronavirus yinjije amamiliyaridi ngira 100 nangaha, uyu mwaka uheze wamubereye uwumugisha abandi byo bateye ibibazo. Wacha gufata ati ndakwanditse muri nuze yanje testament yanje, akakwandikamo avuga ati uyu munsi nawe uri umwe mu bana banje, uno munsi uragizwe umwana wanje, urabaye muragwa wanje. Bakwandika yo wo aza bagenzi wogira, uraza abakunzi wocu ugira, n'abakwanse bose bakuvunye bacha kugira abagenzi bo kwandikira bo gutelefone bacha guturaba amashida. Ego urabona inzu yanje ntirahera, ndagusabye umwana wanje mumfashirize. Wocu ugira abakunzi n'abarabansi bahinduka abakunzi kubera ibintu waronse. Cha wimagina kwitwa umuraganwa na Kristo, hama ugacuganda wizera ko ufise karande ku buzima bwawe, kufise imivumo bakakwigisha igihe cyose imivumo itigera ihera. Dimashe imwe uri imbere gusengerwa kugira ngo ukure ku muvumo, dimashe kurikira umuvumo, ukwezi umwaka ukamuri mu muvumo. No wonder ko mindset mentality y'imivumo ikigufata kubwo n'ubutumwa bwiza ubwumvise ubwo ati reka ivyo bintu nzanyigisho z'ibiherezo zo mu isi yanyuma muzirinde n'ubuzi ntabuza bari kwaravyumvira. Muzirinde bene data, murabaraganwa na Kristo. Ibi tubwiye ngo Kristo yaduhindukiye ikivume kugira ngo duhinduke duhabwe umugisha w'Aburahamu. Muri abantu muri bamugisha mwese, ufise umwana w'umukobwa namwise mugisha, ariko ntarizera Kristo hari umugisha atarakira. Nawe waramwakiriye Kristo, ufise mugisha muri wewe, ufise Kristo muri wewe. Ibintu bya karande rero ni ibintu by'abantu bigisha amategeko batatahura amategeko kuko Paulo abivuga muri Timoteyo wa mbere igice ca mbere. Nta muvumo ubariko, mwarababariwe, mwarejeje, mwarahezagiwe bene data, mwarahezagiwe, murabagororotsi muri Kristo Yesu, muri abana b'Imana, muri abakundwa n'Imana. Imana ni papa wawe. Ninde muvyeyi afata umwana we ngo amuturubika amuteze ingwara kugira mwereke yuko by'ukuri amudisciplina. Naganda basaba abana amatelefone muyashe mu gacerere mwamukoze, abantu mukiza nk'ubu nyene mwamukoze. So nagyandangirize ngaho, numva umengo imbere yuko ndabahumanya gusenga, numva nose wo kubanza nsenga, numva nosenga. Ntabuze abantu muko muranigana n'ibintu mwabayemo, ntabuze abantu muko muranigana n'ibintu mwakoze mu byita ngo niko muri family bacu byabaye. Iyo abantu batarakizwa, imwemi biganje mu muryango ni mwemu ya wa mugwanizi, niko biri tubwiye. Iyo abantu batarakizwa mu muryango bataravuka bakabirorosha ko mwavyara undi akavyara undi akibuna, birorosha ko niyo mwemi biganje. Ariko wakiriye Kristo bamwe muri byabona by'ivyo, urashaka ukwakiriye Kristo ubukasi uwo murongo wo kutamenya Imana ubuciye. Habasigaye ko kumvira mwemu yera. Iyo utumvira mwemu yera ntibibuza yuko ari ibintu ushaka kubako bisa n'iby'abapagani iyo utumviye kurongora mwemu yera. Ariko bene data, ugiye muri Kristo ubu kufya ADN DNA yo muri Adamu buyiciye, iyo muri Satani buyiciye, ugiye muri Kristo. Haleluya. Data ndagushimiye, urakoze mwami.
urakoze data kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ndagushimiye kubw'igikorwa cyawe kurakora ku bana bawe mwami ndasenze ngo utwigishe kandi uhishure udutahuze jewe ndi umuntu ndakominika ariko niwe wigisha niwe utahuza imitima ndasengeye umuntu wese ari mu kino cigwa yakwadukurikira cyangwa kwakurikira kino cigwa bice mu buryo butandukanye bw'iterambere tugezemo ndamusengera mu izina rya Kristo ngo umuhishuri kuba Yesu yakoze umuhishuri kuba Yesu yarangiye umuhishuri ko atabintu by'imivumo ko atabintu by'amakarande biri kuri we ibyo byari by'abanyisirayeli bari munsi y'amategeko ya Mose nibo bari afise imivumo n'imigisha bivanye n'ibyo bakoze munsi y'amategeko twari tukiri munsi y'amategeko Kristo yadundukiye ikivume kugira ngo turi muri bo duhinduke abahezagiwe ndagushimiye mwana urakoze kubw'ubuntu bwawe urakoze kubw'imbabazi zawe urakoze kubwa Kristo aba muri twebwe ko turabaraganwa nawe mwami ibyo umuntu atatahuye umuhishuri uduhishuri kuba c'umwana wawe mwana tukibemwo tukinezererwe mu izina rya Yesu amen amen nuko murakoze bakundwa bene data ariko adukurikira kuri Zoom no kuri Facebook n'abazokurikira kuri YouTube inyigisho ndasha kuri YouTube kuri chaîne yanje Ange Michel Muhayimana ishaka kubafasha izi nyigisho muzifashisha abantu barusha ni benshi mu muri Kristo rero nagenda baho umwanya ibibazo bingahe nk'ibiri canke bitatu kuba yagize ikibazo cyangwa atemo yaje nonya ufise imana gushitse ku mutima mu minota mikenya uraduza ukuboko araka no kuduza ukuboko udugije ukuboko cendaguye ijambo nuko ko twavuze usanga tuvugiye rimwe ushaka ufise ikibazo araka no okay ndawitwa uri hawanse Galaxy A7 washaka kubaza ijambo ni gwa mugenzi ubivuga n'akazi nakumbura kura shamo nuze mikro yawe yugurure ko musatu kumve ari umuntu ariko yasabye ijambo mugabo mbona umengo ntarakuramo mikro yiwe hakaba hari unafisi ikibazo canke ijambo ashaka kirashaka kuvuga ashaka kuvuga arakana uko kuduza ukuboko ngaha mu telefone mu reaction urashaka gufyonda ko acuduza kana ukuboko ucukabona ngira umuntu byamunaniye ntuze mikro byamugoye nibaza sinzi ko ari umuntu afite ikibazo imbere ko turangiza ikibazo canke ikintu cyose ushaka kubaza ari temonyaje kubyijambo tuje kwiga imbere ko turangiza kuko shaka kubaho umwanya wacu nshaka kubarambira shaka mvuga umwanya munini Allo ni Mignone Sashim amen nashaka kubaza Mignone uri hehe ndihe muri Plano okay muri Texas muri America ego yeah okay nagira ngo mbaze ego nyine watubwiye ko imivumo itadukurikirana n'iki noneho hari ibindi sinzi niba bihuye neza n'ibyo ariko hari igihe batubwira wenda nka famiye yawe yarakoraga nk'imihango wenda hari ibintu bita nko guterekera cyangwa sinzi urabyumva no mu kirundi nuko nyene twita guterekera noneho wenda bakavuga wenda ngo bashobora nko kugutanga bakavuga bati uyu mwana wacu tumuhaye niba bamuhaye amashitani mbese bakagutanga ese n'ibyo bintu warakijijwe nabyo ntabwo bigukurikirana ico kibazo ni kibazo gikomeye mugabo nje mfise ikibazo kimwe ndazi ko abantu benshi amaze kubyumva ariko mfise ikibazo none satani arasumba Kristo kuko hari abantu bavuga butumwa ba satani reka ndagusomera ijambo ry'Imana Imana ishitse ku mutima ndakwereke yuko twamaze kuva muri ubwo bwami Abikolosayi igice ca mbere Kolose chapitre ya mbere umurongo wa 13 Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 13 reka mbere ku murongo wa 12 Abakolosayi igice ca mbere umurongo wa 12 gushika 14 haravuga ngo mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umugabane wo mu muco abapfumu n'abarozi n'abaterekera nawo mu mwijima muri darkness wo mu muco 13 yadukijije ububasha bw'umuzimagiza yadukijije il nous a délivrés des ténèbres mu gifaransa he saved us from darkness hari umuco na darkness n'umwijima umuzimagiza
atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. So iyo umuntu atarizera, ababyeyi bashobora kuvuga ngo bagira amutanga, ashaka kubikora ibyo byose akabikora ahantu handi ritungwa mu buryo butari. Ariko uwo muntu iyo yizeye uricara amaze kubicara mu gishasha, ibyo byose yabihetse, kuko aba yimukiye muri famiye nshasha iriya ntushaba idakogwako yo muri Kristo. Mbega Satani ashaka kugerageza kuza kumutera amaopreso, birashika ashaka kuza kumutera. Nico tuba bakeneye kumenya ubutumwa bwiza bumubwira icari ico yabaye muri Kristo, no kumenya umuryango yinjiyemo cyangwa ubwami yinjiyemo, kugira ngo n'igihe ibinyoma bije kumubwira ati agati na jewe sinkiri wanyu, kuko Imana yamaze kumwimura mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. So iyo umuntu afise muri Kristo Yesu, ibyo bashaka kuba baraterekera, twese twarakuriye mu miryango tukabona kumbura abanyokuru bacu abasukuru bacu ivyo bintu babikora byo guterekera, byo kuja kuraguza, kuja ku bapfumu, turabizi afise ibintu muhira n'ibintu twagiye turabona. Abantu bamwe kumbe mwaduga mu cara ruguru barashaka kubibona ku bantu batabaye ruguru, ugasanga hari ibintu bakora. Ivyo nabo babikora umuntu agiye muri Kristo, abaye cyane mu gishasha. Bene data, tumenye ko Kristo asumba Satani. Ari ikibazo kihari, abakristo baramutinya Satani kubyo n'imitima yabo imwumvira araje. Umuntu yabona inyabo irenganye kama katika jina la Yesu. No. Inyenzi yavuga mu cumba ngo n'abadayimo, no. Ivyo ntibigukurikirana. Jewe gutabara ngeze muno munsi. Naho niba zavye abantu bazatavye bakoze. Nabo bari ko barabikoze kuri jewe. Impossible. Kwandi cyane mu gishasha. Muga biravana rero n'inyigisho umuntu aca yigishwa amaze kwakira agakiza. Ico nico kibazo gikomeye bene data. Inyigisho aca yigishwa aca kumabwirwa bya bintu, amadayimoni ashaka kumugira ko oppression, ariko umaze kubwirwa ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa Bibiliya. Impossible. Nuko numva no kwishura minyone, sinzi ko ndagufashije. Ego birumvikanye, urakoze gushima. Urakoze kandi nikoze ciza cyane kandi abantu benshi bagendana. Sinzi hari umuntu afite ikibazo cyangwa agakomante cyangwa any testimony wowe ufise. Witwa Kandabe arubaje ikibazo ngo ma question. Witwa Albert hariho Justine Rinde yacinda ku ijambo. Reka wanditse message twa Albert ati ma question kuri muri Kristo il n'y a pas de condamnation. None ni ryari umuntu ashobora guta iyo statut yo kuba umuraganwa na Jésus Christ, kuko je me dis que muri ico gihe tout peut lui arriver. Muri makabana ati none umuntu ari umuraganwa na Kristo ni ryari umuntu atakaza iyo ico kintu cyo kuba umuraganwa na Kristo. Baje kibazo kinini cyane Albert, kinini cyane. Abo tikazi baje ni kazo cyo gutakaza agakiza tout simplement. Mbega umwana w'Imana wabyawe n'Imana arashaka gutakaza agakiza? Nico kibazo tusembe mu wajije. Bibiliya irayigisha, habivana n'abantu ngene batahura Bibiliya, ariko ntaho nsomye Bibiliya mu buryo bwagutse butandukanye. Mbona yuko wabyawe n'Imana ngo mwabyajwe imbuto itabora, ngo mwahawe agakiza kadashira. Kamusoma igitabo ijambo ry'Imana mu Heburayo igice cya 5:9. Umurongo mperuka kuwishurirwa gushasha muri mino minsi. Abaheburayo 5 igice c'9 umurongo w'9 harabango kandi ngo kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Agakiza Imana yaduhaye n'agakiza kadashira, ni mu Gifaransa ni salut éternel, eternal salvation, na agakiza kadashira. Kandi agakiza kadashira ni Kristo Yesu ubwiwe. Rero umwana w'Imana ashaka gutakaza agakiza, kuko agakiza tuzi turagatakaza, gahagaze kuri twebwe, gahagaze ku byo dukora, nuko twakarondeye, nuko twagakoreye. Mashaka gutakaza ikintu yarondeye, ikintu yakoreye. Umuntu arakorera amahera gahomba, agatangura boutique gahomba, ariko ico gikogwa ni kuba umwana w'Imana, ni kuba ja Kristo nta statut ushaka gutakaza. Ariko hariho imwe ngira mvuge ne iyo umuntu atemeye kurongorwa na mpemu yera ngo abe mu buzima bwo kubaha Imana no kugororoka, ntibisigura ko adashobora guhura n'ibibazo, ntibishobora ko adashobora guhura n'ibibazo bihura n'abapagani mbere n'ibiripira. Ntibisigura yuko umuntu adashobora kugenda kwiba yarakiriye Kristo bakamwicira agapfa,
sico bisigura. So ico dusabwa rero kandi wa muntu bisigaye ntaja mu ijuru, aja mu ijuru mbwa nk'uwokowe mu muriro. Ariko ico bisigura ko tuke kwa mu buzima butandukanye n'abapagani, turi ivyaremwe bishasha, turabaragana. Ninde mwana w'umwami usanga ariko agendera mu bantu b'abanywa rumogi? Umwana w'umwami wa president. Mbega bahurira he kwanza? Aba arostati amenya yicana. Uko umuntu agenda aramenya uko ari rero, agendera abahukwanyi. Baza yuko mu kwishura ntatakaza gakiza mugabo atarongowe na mugabo mu buzima bwa sanctification cyangwa ugendera mu kwezwa yahawe muri Kristo, ashagura n'ibibazo kandi mwemwe bikamubabaza. Justine, jambo ni gwawe. Sinzi ko nishuye neza Albert. Sinzi ko Albert akiri ku murongo. Ari ku murongo. Ngiraza kutubwira Justine, jambo ni gwawe, kuremo micro hama muvuge muzamukoze. Nitukumva micro yawe Justine ya telefone. Nitukumva no telefone yawe ukuramwo micro. Micro yawe irugaye. Muranyumva? Aha, ubu ni sawa. Murakoze cyane. Yego, urakoze nawe. Ngewe ikibazo nshaka kubaza. Wavuze uti Yesu Kristo yabaye ikivume kubera twebwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Nibyo koko kandi koko niko byagenze. Noneho uza kuvuga uti iteka Imana hari ijambo rivuga ngo ibyaha byanyu ntabwo nzabyibuka ukundi. Hanyuma rero uza kuvuga uti ntabwo umuntu akwiye kuba yakwibuka n'icyaha yaba yarakoze kuko iteka Imana ntabwo aba akibuka yamaze kumubabarira. Noneho nkibaze se ni ryari nshobora kumva ko nababariwe? Birashoboka nyine ukaba warakoze icyaha ariko hanyuma umutima ukajya ukomeza ugaruka ukwereka cya kintu. Iyo bigenze bityo ndakumva neza ubutarababarirwa iki byiyumvamo. Ariko se mu by'ukuri kugira ngo umuntu amenye ati narababariwe byararangiye, cyangwa se Uwiteka Imana ibyaha avuga atazibuka ukundi, ni hahandi umuntu aba yarageze atakibasha kuba yakora icyaha se? Aho hantu niho ngira ngo usobanurire, kuko ushobora kwicara uvuga uti Uwiteka Imana yarabyibagiwe bigatuma utabasha no kwihana. Sinzi niba wenda wumva nagukurikiye neza. Wenda kumva ni kibazo kandi ciza cyane, ciza. Muko mubaza ibibazo bikomeye kandi binini cyane. Ariko ni byiza ko mubaza ko niko mukunda bakubaza utarakumenya. Ubwa mbere umunsi wawe bari ibyaha byawe. Ibyaha byawe byose wakira agakiza kibe bidashira n'imbabazi zibe bidashira. Umunsi wakira Yesu umwami n'umukiza. Nimba by'ukuri aramwakiri ko Jesu n'igambe ndanakuboye sindakuzi, ariko nimba baravutse bwa kabiri nkemu yera ari muri wewe, umwuka wewe Imana uri muri wewe, urakwemeza kuri umwana w'Imana. Ico Abaroma 8:14-15-16 hatubwira ngo umwuka w'Imana cyangwa mwemu w'Imana yemezanya na mwemu wacu ko turi abana b'Imana. Iyo iryo jwi riri muri wewe ubu uri umwana mu nzu kwa Papa, ubu warababariwe. Abizeye igikorwa Yesu yakoze abamwakiriye bose abo basha gucika bw'Imana kandi baharigwa imbabazi z'ibyaha. Kumbe nzogira icigwa mu minsi iza kubyerekeye imbabazi z'Imana. Hariho n'ikindi cigwa nzogira kubyerekeye ugukiranuka kw'Imana, kuva ku Mana. Ndipfuza kuzogikorana na mwene data Senga Emmanuel, ndibaza ko tuzokorana mu minsi iri imbere. Ndashaka tuzogikora ico cigwa kuko abakristo benshi ntibatahura ko ari abakiranutsi cyangwa abagororotsi, baguma biyita abanyabyaha. Hari ikintu mvuze c'icyaha umuntu aba yarakoze. Hari igihe bishika umuntu agakora ikintu kibi kandi kiremereye, kibi giteye n'isoni no kuvuga, hama kucihana no kuvuga iki nuvuga ati ndagihagaritse. Kwihana, ijambo kwihana ijambo mu Gifaransa ni repentance cyangwa repentance mu Cyongereza, biva mu Kigiriki metanoia. Metanoia bisigura nariko ndagenda nje imbere ndahindukiye, mvuye mu nzira nariko ndajamwo itariyo ndayivuyemo. Hakarorero nimba umuntu yari mu busambanyi kandi yaravutse bwa kabiri, ko birashika ari mu busambanyi
kwihana nyakuri si ya masengesho ya mana mbabarira nasamba uyu munsi mana amaraso yamboneke ko unyeze untunganye amaboko yakabisubiramo uko si kwihana ubwo n'uburyarya ukwihana nyakuri ni uvuga mwana ndazi yuko ibintu bitakunezera ndazi ko bidaguhimbara agaca ahindukira akabivamwo agasubira inyuma ico kintu ntazogisubira ico gihe rero n'ijwi ryamwagiriza mu mutima na culpability kwagirizwa ntirisubira ntakwiriye kuba yagiriza kuko maze imyaka 17 ndi mu bikorwa by'Imana narahuye n'abantu bakoze ibintu ugasanga aguma yarakiriye agakiza aguma yiyagiriza aguma yumva yuko atabereye nk'akarorero ugasanga nk'umuntu w'umukobwa nk'akarorero yarakoreye inkinda imwe canke zibiri akaca yakira Kristo n'usambanya akabuhera mwakama yumva yuko Imana itamubabariye cyaha cyo gukorora inda itakimubabariye akaba ariko arayisonzesha aya n'ama example y'abantu nzi ariko mwene data ukwiye kumva yuko umunsi wakira Kristo wabariwe iryo jwi rikubwira yuko utababariwe ni rya wa mugwanizi ni ryo ryo kugira umusclave sinzi mu kinyarwanda muvuga mu kirundi tuvuga ngo umuja ni ryo ryo kugira umuja kugira ntunezererwe imbabazi z'Imana ziri muri Kristo warabariwe rero iyo bishise ugakora ikintu kitari ciza kwihana nyakuri kwihana Bibiliya yigisha ni guheba ico kintu kuva muri iyo nzira ni kwiyambura akarorero hari igihe bishobora ugasanga mwarapfuye hari umuntu mwapfuye ikintu uwo muntu mwarashwanye cyangwa waragiye uramuvuga nabi nawe ukamenya ko agera kuvuga nabi inyishu si kuvuga mana mbabarira kandi arabizi nawe urabizi kandi mwene data murahura muramukanya mukaramukanya canke kanamukweba solution yo kwihana nyakuri uri umuntu yababariwe solution nyakuri nuko umuntu mugenda mukabitunganya ibi ndabivuga kuko n'ama example marambamwo aho umuntu mwamahagusha ku mutima ati kujya muntu wewe uramwanga kandi nawe arabizi kumwanga kandi barakwanga uragenda muvugana kandi mwicara muvugana mu bugwa neza mukabamuga muti amen amen manda gushukumva urafise amahoro wiyambuye ibintu bitwizingiriye ko niko biri tubwira mbega uri umwana w'Imana ego igihe wariko kira kinshari muri wewe warukira umwana w'Imana ego mbega iyo umwana avyaye umwana mu muryango uwo mwana agakora amakosa abo mu muryango badakora aguma ari umwana wo mu muryango ego mugana umwana akwiye kumenyeshwa no kumenya ingene mu muryango wabo bifata yiyambura ivyo bintu agendera mu mbabazi z'Imana warababariwe nimba ari ikintu wakoze muri kahise kikikwagiriza mu mutima umenye ko Yesu atakigwara ko ibyaha byawe byose byiwe bidashira warabibabariwe icyo Imana igusaba menya Kristo muri wewe icari urongorwe n'umwuka wera ku munsi ku munsi hagize ikintu wumva mwe mu Imana akubwiye kitabereye ushobora ko ari attitude ari kuvuga ari iki ugenda ugihebe uciyambura ubwiye mwe mu Imana mwe mu yera camwuka w'Imana ushoboza kuko nta nakimwe ushoboye kwiyambura wewe ushoboza n'umwuka w'Imana Abaroma 8:13 ugenda uravyiyambura ubuzima bw'amasezerano rishasha bwubakiye kuri mwe mu Imana no kuri Kristo Yesu muri wewe iyo urongorwa na mwe mu yera mwene data nta majwi akwiye kukwagiriza ibintu wakoze kera ntibigumewe gukurikirana ngo bikwabwiye ngo nturababarira ukwiye gutanga ibimazi n'ibintoya Yesu yarakwabariye rimwe rizima amen ndiko nishe neza Justine nagerageje wakoze amen amen rindira gato Outro Galaxy wari watangwereka hari umuntu yanditse ndiko ndarangiza ngansi n'urangiza hari umuntu yanditse kasohoye message yiwe Mugisha witwa Mugisha hari ati hello Ange Michel nitwa Mugisha ndi Kigali ndanashimiye cyane kuri uku kwitanga kugira ngo twige nifuzaga kubaza niba waduha amaverse ajanye n'inyigisho mu buryo bwanditse kugira ngo tufate note niyo yaba ari screenshot nta kibazo mwayiduha no kuri ya groupe yacu ya WhatsApp kuri kubohora urakoze cyane Mugisha uri mu Rwanda uze kunyandikira kuri WhatsApp ndaza kuguha amaverse yose ubu sinabikoranga kuri video ariko kuri WhatsApp ndaza kubiguha urakoze mushinga naye wivuge akazina wazina kabazo urakoze cyane nitwa Irambona Juvenal ndi Burundi kuri hari ikintu taheraheje ego ndi Burundi hari ikintu taheraheje neza kubijanye na karande hajya avuga ko hani bigabitanya kageza ku ngano rugira kane
iyo karande kuba ataravuka ubwa kabiri birashoboka yuko ishobora kubakurikirana kugera kuri urwo rungano. Nico kibazo ca mbere ugira kane. Nimba ishobora kubakurikira iziri inyuma y'iyo guhera kuri 5 kuduga, bozoba zireka kubafata gute? Ni kubera ari principe y'Imana ari kwiri. Ubundi bwo jeho ndasobanukirwa ko wavutse ubwa kabiri bidashoboka yuko afatwa n'ivyo vya karande, ariko abatavuka ubwa kabiri zirabakurikirana. Hama iki naco twashaka muzodufashe muzodutandukaniriza isezerano rya kera na rishasha. Ubwo risimo kuko je nsobanukirwa ahantu mvuze ko bitandukanye, ariko je nsobanukirwa ko isezerano rya kera ari gitutu c'isezerano risha, kandi isezerano rya kera iyo risobanutse neza, harisobanukiwe neza, binamufasha gusobanukira isezerano risha, kuko isezerano rya kera risa nk'irivuga isezerano ryari rigiye kuza. Yego, hama karande twogisobanura gute? Uwo dufata isobanuro yavyo neza, ko kenshi ariko umwana yitwa akavuga ngo yitwara nka se. Yego, wajeje niba naguciriyemo. ndategereje. Yego, nahejeje. Okay. Waje ibibazo byiza ntabicishijemo nanje kubyerekeye generation bwa mbere kubatizera. Nako ndasoma kare Bibiliya y'Icongereza. Bibiliya y'Icongereza yo irasobanura neza yuko iyo karande ifata abantu y'abatubaha Imana. Bibiliya y'Icongereza irabidefinisa kwa se Bibiliya y'Icongereza amaza kubisoma. Mu gitabo cyo guharura 14 twasomye Exode 34. Iyo karande irafata abantu imiryango y'abatubaha Imana. Biroroshe abantu batizera Imana, batizeye bapfira mu byaha. Ariko hajya muri rya Bibiliya mu rya 40 irasobanura yuko nibumvira ivyo bintu bizobafata. Natwe turi muri Kristo, twizeye ntibidufata. Muri make generation ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane bakurikira ni ya gatanu nibaza ko yari Imana ikiravuga gusa ari imvugo yakoresheje, niko navyibaza. Yakiravuga kugira babone ko ivyo bintu biri serious, atari ibintu by'umucezo birimo. Ivyo bibahanira. None generation ya gatanu ni ya gatandatu byo bo baca bakira kubera iki mugani wawe. Kora kanu kakajede bakoze ka. No, Imana irahana gushika no kurunganwe abantu batizeye. No musiki dukura muri ico kazo c'umuvumo cyo muri yo karande. Ni karande y'icaha iri muri Adamu, kutizera Kristo. Wizeye Kristo urakupa, ariko abantu batizeye Kristo barabana y'ama consequences baba mu miryango, ibyaha bikabakurikirana bakamu bintu nyene, ibyaha byabo bigumana nabo, niko birivuga, ibyaha byabo bigumana nabo gushika umunsi bizeye Kristo. Rero just nibaza ko ari formule telefone, sinibaza ko ari formule hari ku muryango wa gatanu wa gatandatu cyo bituma bo baca bakira. Oya, nibaza ko ari imvugo Imana ikirabereka yuko atabintu byo gufyina iri kirakoresha. Hanyuma uravuze ikintu cy'isezerano rishasha n'isezerano rya kera biratandukanye. Igitutu nico tuba bitandukanye. Igitutu n'ukuri, la réalité l'ombre biratandukanye. Jewe n'igitutu canje turatandukanye. Igitutu kirekana jewe tuma tugeme isezerano rishasha nituri abantu baba mu gitutu isezerano rya kera. Abantu mukurikira ikiganiro kuri kubohora murazi yuko tumaze imisi twiga ibintu bitandukanye by'isezerano rya kera bitwereka Kristo. Icigwa tugiye kwiga ko mu minsi iri imbere ni cigwa gitandukanye isezerano rya kera, itandukanye n'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nico cigwa tugiye gukurikiza mu ndwi igiye gutangura. Bizadutuma dutahura by'ukuri aho bitandukanye kugira umukristo n'isezerano rishasha agiye mu isezerano rya kera aribonemo Yesu. Ugiye muri rishasha uribona Yesu anyegejwe, ariko muri rishasha ubone Yesu ahishuwe. Yesu yaje kandi Yesu azogaruka. Nuko Bibiliya yigisha. Rero biratandukanye kubera Kristo aranyegejwe mu isezerano rya kera, ariko muri rishasha arahishuwe. Twebwe rero nituko tuvuga Kristo anyegejwe, tuko tuvuga Kristo yahishuwe, yaje ari mu mitima yacu, twamaze kwizera. Ibyo tubimenye biradufasha gusoma Bibiliya no kuyiga hari mu munezero mwinshi, kwishima kwinshi umugani w'Abanyarwanda. Sinzi ko nishoye neza. Nituko turakumva kuramo mikoro yawe irugaye. Murakoze cyane. Nari ngomba mbabaza akabazo kanyuma.
muvuga iki ko abapasiteri bakorera bahamagarira abakristo kubagira amadeliverance ku bijanye na karande benshi tubona umenga banize teologi cyane kandi nabo nta n'ubumenyi burebure babifisemo bigana abandi bavuga ko canke mu bahanura iki abahamagara abantu kubasengera bakora ko karande z'imiryango ziki ibintu by'inyatsi nk'ibyo mu bafasha iki mu bahanura iki mu babwira ko uyu munsi baba bariko babakurikirana jewe co novuga ni kimwe reka twigishe Kristo ari ikwiye iyo umuntu yigishije Yesu iyo umuntu nta kindi kintu bahanura isengesho ryanje nuko bahishurirwa Yesu musherami ibi niko ndavuga nitavye umuhamagaro mu mwaka wa 2004 namaze imyaka 5 nigisha ibintu bisa n'ivyo nagiye gutahura ko ndi umugororotsi ndi umukiranutsi maze imyaka 8 mu gakiza mu mwaka wa 2009 ministeri yanje yarahindutse aha muri bamwe harimo abantu tuzinanye kuvangira ngo 2000 ngikizwa hari utwa Grace ngaha tuzinanye kuva ngikizwa nanamurongoye muri ministeri n'umumama aranzi wowe arashobora kumvuga aranzi hari narongoye Bujumbura muri eglise ba Fafari muri Sweden hari ba Blaise twakoranye hari abantu bamwe tuzanye imyaka myinshi ba Eroge tuzanye imyaka myinshi yabitwa banje ndabona bamwe ngaha banzi imyaka 10 iheze 10 ninga iheze naranigisha ibintu bigomba gusa n'ivyo ariko umunsi nahishurirwa Yesu nahenduye uburyo nigisha rero isengesho ryanje ndabasengera ngo bahishurirwe Kristo kuko Kristo umuyishuriwe ntusura kwigisha ibintu bya karande afite bigishije ko nta bindi bazi ntibazi Kristo wimenye Kristo ntusura kuvuga ibindi bintu Yesu araryoshe kuvuga rero nico kintu mva novuga urakoze merci beaucoup urakoze mon frère urakoze sinzi ko ndafise ikintu avuga ubwa nyuma cyo turangiza nta n'umwe afise ikintu avuga ikibazo canke nimba cyagufashije turangiza sinshaka kubajaniranya okay Ange urafise icyo uvuga soma message nanditse muri chat kandabe wanditse muri chat iyi sindabizi nabonye nandika ngaha yego cyangwa ni kuri WhatsApp havyo nzi kandi ushobora kuvuga kandi nukuri nkaba ndayiboneka ndabe kuri WhatsApp peut-être ko ngaha nta message mbona message ya je nta message ya ndiko ndabona vile nta message kanda message yawe ndiko ndabona nukuri message yawe ntiyashitse message yawe ntiyashitse yanje okay sinzi ngira ngo sinzi aho yanditse ngira yanditse atariho cyangwa kuri Facebook sinzi message ntiyashitse nimba adashobora kuvuga okay nabirungitse kuri message kuri WhatsApp yego yawe okay handitse ngo nibaza ngo ku kintu bavuze ngo Kristo atwita abagenzi biwe uwansigurira neza nigo wabajije ego okay ku kintu bavuze ngo Yesu atwita abagenzi biwe ukinsigurira neza hama ikindi uri muri Kristo Yesu nta bitero by'abarozi bishobora kugufata ikibazo cyiza cyane kutwita abagenzi biwe Yesu turabavukanye biwe iki ni ikintu gikomeye cyane Bibiliya tubwira ngo ni ukubifatanyije n'umwami wacu Yesu Kristo ababaye muhemwe nawe Abikorinto ba mbere 3:17 uri umwana w'Imana Yesu ni mukuru wawe Yesu ntakiri umwana w'ikinege yari umwana w'ikinege atarapfa ngo azuke ariko amaze kuzuka mu bapfuye ijambo ry'Imana tubwira mu Baheburayo ngo yabaye mukuru w'abavukanye benshi kuko ariko ntibimutera isoni kutwita
abavukanye biwe nuko turi abavukanye biwe turi batoyi biwe ni mukuru wacu turi abagenzi biwe yabwiye intumwa ziwe ngo turi abagenzi biwe ariko hari ama message yatubwiye ko turi abansi b'Imana yatwise abasuma yatwise abanyabyaha yatwise abantu batabereye imbere y'Imana nico tuba bitugora ko twumva ko turi desami turi abagenzi basanzwe turi abana turi abavukanye ba Kristo aba héritiers n'abakoheriti nibaza ko ico kintu cakiriye kizagutuma igihe kurasenga usenga bwa ati Imana ndagushimiye hari igihe nsenga nkumva nta majambo menshi mfise nkarira gusa kumva umunezero hari igihe bishuga ibintu nkaduka mu nzu nkarira kubera umunezero kubera igikorwa Yesu yakoze hari kindi uvuze ati uri umukristo uri muri Kristo Yesu nta bitero by'abarozi bishobora kugufata birashobora kugutera simakana ko abadayimoni batadutera hari ico bita oppression demoniaque ama oppression bashaka kubitera bashaka kugerageza ariko ijambo ry'Imana riragaruka katubwira ngo nta categuye kutugwanya kizogira ico gishitse kandi nguru muri twebwe arakomeye gusumba uri mu bisi ibi nivyo namariko navuga nta muroza ashobora kundoga ngo bifate twari tuduga ruguru kuvuga ubutumwa ruguru mu ntaza ruguru nta ntara y'u Burundi ntagenzemo tuca kuvuga ubutumwa mu mihana mu mitumba mu byaro nkuko abanyarwanda bavuga twaje kubwira ubutumwa abapfumu n'abarozi tukaja muhiri wabo abantu bose mwarabica aho yatubona gaca sara ukavayo yizeye yakijije kubera uri muri twebwe arakomeye gusumba ari mu bisi hari inyigisho hari abantu muri kino gihenzi bakorera ku mirongo y'amatelefone biruzuye no munsi ubu umuntu araguhamagaye ngo barakuroze ngo urumva ngo nabibonye ngo nabyeretswe ngo ni nyoko buke yakuroze hari abantu nzi arizo message zabo bigisha kandi abo bantu bakuvugwa n'abantu benshi bama ku matelefone bari kubwira abantu ngo babaroze ngo babo hari n'ababwira ngo nzoza muhiri wawe ngo ntamara iminsi 3 canke 4 ngo niko ndirukana ngo abarozi n'abadayimoni bari mu nzu yawe ngo bari mwifuruka hariya ngo mugabo ngo nteza kuza muhiri wawe nkamara icumwero kugira baranyura ibyagusa kandi benshi babikorera abantu b'abatunzi ko bataja mu nzu z'abantu babakene baba mu manyakatsi n'abantu baronkendera amahera so sister wanje utaramenya icubi yashaka gufata ariko I refuse it in the name of Jesus nta muntu ashaka kundoga ngo bikunde kuko uri muri jewe arakomeye gusumba ari mu bisi ico kintu ukimenye kugenda wemye ku isi kabisa. Okay, hari kindi abajije ati ikindi cya gatatu iyo twakiriye Yesu ibyakera babiheze tutanguye bishasha none izo karande iyo wari uzifise imbere yo gukizwa no kuvuga ko winjiye muri Kristo nazo zijana n'ivyaha byacu ndashaka musigurire muzoba mukoze kuko hari ibintu umuntu ababona mu buzima bikubako canke biba kubana bawe kandi ivyo bintu kaba ubizi mu muryango wawe byari kuba byiza utomoye hariho amatre turonka ku bana bacu hari ibintu tuba dufise mwatumeze n'ubu je ubonye umuhungu wanje mwerateye ubona exactement jewe ukabona umukobwa ukagenda arakura mbona agenda aramera nka mama wiwe je ndaganira ndavuga umuhungu wanje arakerabutse ninge nasa ninge nameze ni jewe hariho ibintu namuhaye kuko ava muri jewe mu mubiri so umunsi waja muri Kristo wakiriye ibiri muri Kristo umeze nka Kristo muri Kristo umunsi wakira Kristo wakiriye ibiri muri Kristo navyo muri Kristo ni ibintu byiza nibyo kugororoka nibyo gukira ni ibintu bitandukanye si karande zo mu mubiri ibyo mu mubiri hari byo tugifise nko navuze bikiri mu mibiri yacu bishika ushobora kubona ku mwana wawe ushobora kubona umwana washabe ashaka gushika ko ashaka kugwara turabona abantu papa we yagwa diabete ngaho muri Amerika ugiye kwa muganga ukagubaza barakubaza hari umuntu agwa diabete mu muryango wanyu agwaye asima agwaye iki nkakarero je papa yaragwaye diabete ngaje nta diabete ngwaye kandi ubundi mu myaka 40 so urumva simaka bica bifata rero iyo ugiye muri Kristo yovuze ngo ibyakera yabihise ni ibyakera byo muri Adamu by'uko umunyabyaha n'ibindi hari byo mu mubiri bikihari ariko navyo nyene simaka bigukurikirana simaka guma bigufata ariko hari ibintu bimwe mudashaka kwivita biri umwana wawe muri temperament personnalité y'umwana wawe hari ibintu mudashaka kwivita ko bisanzwe biri muri ame yawe ariko muri au niveau de ton esprit non
waramaze kubabarirwa nta muvumo ukuriko nibaza ko hano bangiye mu cigwa kirekire ariko ku bintu bijanye n'ingene umwana ameze ingene umwana yifata n'ibiki sizo si karande n'amatre n'amapersonality n'ibintu akura kuri wewe kuko navuze umuhungu wanje ngene ameze ngene ateye ndabona ko agomba kumera turasa so numva ariko no kwishura by'ukuri ntuguma wibaza ngo n'imivumo wone karande oya tuba karande cyane y'ivyaha kuko bibiliya muri context yari yaje mu twasomye bariko bavuga karande y'ivyaha y'imivumo kubera kutizera Imana twe turi muri Kristo n'abana bacu tubabwira ibyiza tuba turakwivyiza numva ariko nogaza kwishura mushiki wanje hanje sinzi ko ntishoye neza atari uko naho tubashaka kuvugana kuri telefone hanyuma okay numva norangiriza ngaha ku bibazo byanje sinzi ko umuntu yari yadugije ukuboko sinibuka ari wari wabajije ikibazo atawuhareka nabo ngo masengo yashatse kuvuga ariko atawuhari reka ndangize icigwa cacu cuno munsi kuko nababwiye tuzobandanya tugira kabiri mu kwezi turagize iyi somene indwi ya nyuma y'ukwezi tuzosubira inyuma y'indi ndwi kurikira itariki ngirango 12 no tuzosubira icigo zo tugira buri ndwi zibiri twiga ivyigwa bitandukanye kandi ndazi ko Umwami Yesu azodufasha akatwigisha akaduhishurira akadutahuza ibikorwa yakoze yarangije rimwe rizima bene data mugende mubeho mugende mwizere Kristo mugende munezererwe Umwami Yesu ari muri mwe bwarakomeye gusumba uri mu bisi Yesu yarabacunguye yarababaye hari ibintu byinshi byo kwiga sinobiheza muri video imari isaha imwe n'inusu canke isaha imwe naho no mara umunsi wose sinobiheza byo kwigisha ni byinshi ariko tuzoga turiga buke ndazi ko Umwami Yesu azodutahuza tugatahura ubuntu butangaje muri Kristo Yesu nuko murakoze bakoze kubana natwe bari kumwe natwe kuri Zoom Facebook n'abazokurikira kuri YouTube abaje mutevye mutubabare kora amasaha yahindaguritse mu bigo muherereyemo nibaza ko hanyuma tuzoraba amasaha cy'ukuri kugira ngo twihende rero mugira umunsi mwiza bakundwa muri abagenzi b'Imana muri abana b'Imana muri abaraganwa mwarahezagiwe bye bye